reka dutangurira amakuru yacu musesangutse sinzi ko isaha titakuburije kurondera amakuru sinzi ko wabonye amakuru cyangwa se wabonye ubutumwa bwa Cedric Bangi Ben Cedric Bangi n'umu entertainer no muri entertainment mu gisaza c'imyidagaduro tuzagenze gute message yiwe twokenera muri BF mu byukuri nawe nabonye mu byukuri franchement ndagwa amakuru Jemeruka Cedric Bangi ari kuvuga amajambo yavugishije hamwe n'abandi ari hanze Burundi meruka no kubonana na Cedric Bangi turi muri sinzi ko bitumwe umwiherero twagize badutumiyemo abantu dukoresha imbuga nta yandi makuru yiwe meruka pe oya pe none nkandi ntazi Cedric Bangi ho cyumumbwira gute nyine ntangajwe n'ingene umumbwe Cedric Bangi turi muri BF4 Jeda Bonzi kare umuntu arimba indirimbo ni muririmbyi yego ibindi ndirimbo nyine zigitse sinzi iyo message rero nta numvise kabisa reka ndagushitanye kubwo butuma ko nabona menga nta butumwa bwe kabisa naronse okay twagiye nitwa Cedric Bangi umurundi akunda igihugu sishobora kwemera uwo ari we wese azotera Burundi mu ndera amaboko nemeye kwifatikanya n'igihugu cyanjye cyanyibarutse Burundi igihugu cyiza kugikingira umutekano kugira ngo rwaruka nturuzoza muze rwarukira mu gihugu cy'amata n'ubuki twarazwe n'abasoko n'abasokuruza rwaruka ndabahamagariye kwifatanya n'abakunda igihugu cy'u Burundi ukuri turwanye umwansi wacu iyo azoturuka hose imigwi yose ishaka gutera Burundi twungura unani tuyirwanirize hamwe nta muhutu nta mututsi nta mutwa twese turi bene Burundi haguruka dukingire Burundi haguruka turwanire imbibi z'igihugu cyacu dufatanye mu nda byose birashoboka ewana nimba hari ikintu Benita kinangaje bibaza babyumvise gusa ikibazo nagize n'icyayi nuko abadukurikirana atayibonye sinzi impamvu baba yishize bino bintu mu maso bo ahubwo unteye kumurondera Cedric Bangi unteye kumurondera ndamuganirize pe gusa biranshimishije ko iyi message Cedric Bangi yatanze kuko binyeretse ko abarundi bagize binyeretse ko abarundi bakanuye binyeretse ko abarundi tutaki ndabivuge gute hendwa kubera ko voilà twaraciye ubwenge impamvu ndabivuze ni kubera iki kandi sandute nta nihenze Cedric Bangi iyi message yoba yayisohoye yisunze iriya reresi Pamela yakoze yoba yayisohoye ashingiye kuri aya majambo ari kuvugangwa ku bya Reditabara yuko boba bagomba gutera Burundi nivyo nibajije kimo gusanga mvuga iki Cedric Bangi mu byukuri arabaye ndabite gute arabaye imboneza mu barundi b'umutima kubera ko ni cyane twahora tubona abantu bari mu bisata by'imyidagaduro binjira mu bintu bisa nk'ibya politike mu Burundi ibi tubiza kujya Kanyaru hakujya Kanyaru niho yo hageze kampanye y'ikintu runaka ntibarabangura umuntatena ntibarabanga umunyapolitike cyangwa uruwo imico n'akaranga sepa bose baja biyarinya ku murongo rero Cedric Bangi kubona asohoye ireresi peu importe uburyo yasohoyemwo ahamagarira ugwaruka kwifatanya n'abakunda igihugu kugira ngo bashobore kugwanya imigwi yose yo bishaka guhungabanya Burundi iki kintu kiranjoheye cyane gose kubera ko warashaka Cedric Bangi bivuze mugena ko twatumaze imisi tubivuga imyaka tubivuga nuko arazi neza ko hari abarundi bariko barahendwa bigishwa inyigisho
zidafashe zidashobotse kugira ngo bashobore kujoininga iyi migwi y'iterabwoba. Mu by'ukuri barundi bene wacu tuze turakerebuka, tuze turaca ubwenge, tuze turabona, tumenye gutandukanya icyansi n'ururo, tumenye gutandukanya iciza n'ikibi. Ni byinshi byaduciye mu maso, turazi byinshi bibi twaciyemo na byiza twaciyemo. Kare nahoze ndiko ndiyumvira cyane ku mateka cyane cyane y'abantu bagerageje kwishira aheru bagwanya Burundi. Ni bake mu by'ukuri bagize amaherezo meza, ni bake cyane. Rero naciye nkubitiza agatima mpembero niyumvira cyane kuri Pamela ubu ahari araryohewe, yibaza ko ari mu nyisho, araryohewe yibaza ko yashitse ku ntego y'ivyo arimo. Mugabo ubundi ari mu bihe nk'ivyo mvuge Rabin yararimo. Rabe yaravuga akavugira u Rwanda acyoza Burundi. Usibye ko we atigeze abivuga amenya yuko ajoyininze inyeshamba mu ishamba, ntavyo yigeze avuga. Kandi wanashaka no mu gihe ca Rabe na Red Tabara ubwayo ntabwo yidenonsa ngo berekana amareresi bamwe n'abandi bariko barafashanya, mugabo twari tubizi yuko bahari. Rabe ndamvuge gute, Rabe yagombye kugororegwa bigwanye n'umwete n'ubwira, bivaye n'umwete n'ubwira yagaragaza. Bagomba kumugira umuvugizi w'umuhari mushasha bagomba kurema, wagomba gusubirira Red Tabara. Rabe aza kubona ko ibyo bintu atazobireko kamwe amahoro, yigira inama yo gutoroka FPR Inkotanyi, abiganirira abo yibaza ko ari abagenzi biwe, yibaza ko bomwumva bakanamuha n'imitwe yo gushobora kuba yotoroka agasubira mu Burundi. Vyamugendeye gute Rabe? Ni ukuvuga Rabe nibyo koko ni mpunzi ya 2015, kandi burya Rabe ntubwo ngo yahungiye mu Rwanda. Oya, yaje mu Rwanda mu nyuma, mugabo yabonye ko ibyo bintu biriko biramushikanayo, we yipfuza kuvayo. Byarangiye bamugaburiye za ngona zabo, babana babo. Byarangiye bamugaburiye babana babo. Ni ukuvuga ibyiza byose wo bakorera, ikosa rimwe ringana no kugukura ku isi. Burya na Pamela nabyiyumvire ko cyane gose, narabe ahantu ari yigire ku mateka y'abamwibanjirije mu byo arimwo, aze kuraba amaherezo yabo, azosanga ibyo ariko arahahamira ari umuyaga. Cedric Bangi ndaryohewe vraiment n'ubutumwa bwiwe, kandi mu by'ukuri n'ubutumwa buhambaye cyane gose. Kuba bwashikirijwe na Cedric Bangi ni ubutumwa buhambaye kabisa. Burya je novuga ko ufise n'inguvu gusima twebwe ubwiwacu, kuko Cedric Bangi afise fan base ni cyane mu by'umuziki, amaze imyaka myinshi cyane mu muziki. Je evolue nkiri muto ndamu Cedric Bangi, yego nkiri muto ndavyibuka niga muri primaire, nari ndamuzi ncangira amahego tuzakonza kumukora mu ntoki ndi mu kazi turamenyana. Rero mbonye message nk'iyi yatanze vraiment biranshimije cyane gose, biranezereye gose. Ni ibintu biba bidasanzwe iyo ubonye umuntu akoze ikintu utabiteze ko akora. Burya n'abantu bakibona ko batari bakimuziko, usanga bagitahuye gusumba bati umuntu nk'uyu afite. Reka ngire n'ikindi kintu nongera ko kubwa Cedric Bangi kumbure. Musango Cedric Bangi nibaza ko bamwija bene batimutse mperuka ariyo aba, sivyo? Message itanzwe na Cedric Bangi. D'abord twe message dutanze, twebwe abantu baramaze kudukalifia, batuvuga ngo turabahutu, ngo turi mbonera kure, turaba FDLR, baramaze kudukalifia. On s'en fout y'ivyo, twe bavyo tubavyo, ibyo ntabwo bikenewe. Twe icingenzi nuko tubahereza message tuba tugomba kubahereza. Mugabo Cedric Bangi kwera ko aba ari umu entertainer, muri entertainment habamwo abantu b'ingeri zose, abagabo, abagore, inkumi, imisore, abahutu, abatutsi n'abana, bose bari muri entertainment. Ubwo rero message ya Cedric Bangi bajya abantu bose bari hariya barayivuga ko
ahubwo nshembona ko isabato yari yantwaye rwose kwe kubona ntigeze mbona reresi kwe nshembona ko isabato yari yantwaye rwose kabisa yego nuko reka tubandanye inzira rero muzisanguzi ejo batubwiye inkuru y'umureri tabara n'uno munsi rero numvise inkuru y'umureri tabara yafatiwe muri Minembwe yego sinzi nayo makuru ayo yondaza reka rero twumvisha abadukurikira shiramwe iyo reresi yiwe Beni nuko tutaratera imbere ngo barazibona izo reresi mugabo niyo tuja siyo tuva niyo tuja siyo tuva nuko reka tubumvisha bumvisha reresi bayumva Alafu unaitwa nani? Jina langu ni Regis Savyamahoro. Regis Savyamahoro. Nilizaliwa Burundi. Burundi sehemu gani? Mtaa gani? Muyinga. Munyamuyinga. Sasa umepatikana hapa Kongo kwa sababu gani? Nimepatikana hapa Kongo kwa sababu walinidanganya eti kuna kazi ya kutengeneza viatu wakanileta huku. Wakakuleta huku Kongo? Halafu wakati ulifika huku Kongo ulijikuta kikundi gani kimekuleta? Wakati nilijikuta huku Kongo nilijikuta niko na basoda. Ni kikundi gani? Kikundi cha Warundi. Ni wasoda walete Tabara. Wasoda walete Tabara. Sasa sababu gani wewe umeamua kutoroka hicho kikundi? Kwa sababu niliona tu walinidanganya. Sawa, walikudanganya. Kwa sasa hivi umepatikana ndani ya mikono ya wazalendo, unahitaji wakufanyizie nini? Wakufanyizie nini? Unahitaji kama ni kunirudisha Burundi, kama ni kunirudisha kwenye nilitoka Kampala. Kama ni Burundi nirudishe tu. Tukurudishe Burundi kabisa. Tusaidie tukurudishe Burundi njoo etate pesa. Uso kajambo kabisa. Ndio hapa tunakuwa sawa. Nibaza ko message yabaye transmis musanze cyo ngiye kuvuga n'igiki. Ahantu ngoma ndahagaruke cyane. Twarahabwanye ko kenshi gose. Uyu musore Regis w'umurundi yafatiwe muri Itombwe. Niyo yafatiwe muri Itombwe. Aho yari asanzwe arangurira akazi kiwe i Kampala. Reka mvuge ko yari yagiye gupagasa, yari yagiye Manamba kurondera umukate wo gutunga umuryango. Amaze gushika hariya, ibi ni ibintu nkunda kubwira abarundi benshi Benita, n'umugoma ndabisubiyemo n'ukuri. Mwa barundi bene wacu, jewe nta mpamvu nimwe yotuma ndabazanira amakuru y'ibinyoma, nta mpamvu nimwe. Ni juste gusa ko mbabazwa n'ingene abarundi turiko turapfa tuzira ubusa, turiko turapfa twizize kubera kutamenya. Uyu musore Regis abanyamuyinga benshi bambiye ko bari bamuzi kwera. Yagiye Kampala kurondera ubuzima bisanzwe nk'abandi bose. Hamageze hariya bamubwira ko ari company ikora ibirato muri Kongo, bakeneye abakozi benshi. Regis n'abandi bagenzi biwe baca bagenda gukora iyo company ikora ibirato. Baza kwisanga bambaye umwambaro wa gisoda. Akamura kumva ni mumbabare nce ntanga n'indi message. Ubunyene message isanzwe nzi. Ni hariho abandi bantu hano mu Burundi. Kandi bambabare ngoma ndabivuge kuko hari abantu hano mu Burundi bariko barakora amarokritema ya Red Tabara. Hano mu Burundi mu byukuri ntibanamaramara nta nisoni. Bagaheza bagakirira ama groupe WhatsApp yo kubesha abantu ngo nk'ubu hari yonzi bariko begeranya abantu ngo ni societe ngo bagomba gushiraho ngo yaba peintre yabasiga amarangi. Kandi iyi societe ndayizi baramazgira ama rencontre za Gitega Ngozi. Rencontre zamazabaye bakabaha ama déplacement. Ubu rero batangiye kubazanira ndakiti ingobora njya yo kubabwira ko noneho bagomba gutanga kuza baragira ama formation hanze y'igihugu. Moi je me pose une question. Kurihira déplacement abantu barenga 100 ngo bagiye muri formation hanze y'igihugu. No kurihira abaformateri 5. Numva ari ikiremere cyane gusumba. Mwebwe bababwira ko bagomba kubarira ama déplacement amatike y'indege mugende Nairobi canke Kampala muri formation kandi bazobaha bafite gute ama per diem.
ntimuvyumvishe nimba muhabwa formation n'abantu batanu mwebwe mugiye muri saventi iyo societe kuzana bajya formateur batanu bakabigishiriza ngaha nuko mwebwe mwogenda mwibaze ko ariyo yohomba cyane gusumba n'ingorane cyane iyo ubwo n'urusenga bateze barundi bene wacu bagomba ko mwitamwo barabonye ko abarundi bakunda amahera baraturungurutse bene wacu bagomba kubatwara muri Rede Tabara please hagarika ubwo bujuju mureke guhendwa nimureke guhendwa hari andi maso urambye azobona upfuye ari hose hari ibindi noneho ngo simbana ingendo nabivuga mugabo tujuru ibyo byose nibyo gukwega abarundi gusa kugira ngo baje kujoininga Rede Tabara nta kindi hari abarundi babeshwe ngo baronkewe visa y'i Dubai kandi mu by'ukuri muri passport zawe urabyo urabona ko harimo visa z'i Dubai bakabaha n'amatike y'indege waraba neza utagiye kuverifiya ukabona ko ari tike original baja ku kibuga c'indege meke ndadaye kuri indege bakasanga izo tike ziri fake babandi bazi bahereza na za visa bakababwira ati mwebwe mwadekonye mwari kuririra mu Buganda reka ayo matike turabe ingene dusaba baduhindurire muce mwihutira muje mu Buganda muhageze murondere kanaka ndaza abantu 8 byashikiye umwe muri Imana yaramukingiye yaragarutse mu Burundi mugabo indwi bari muri Rede Tabara uyu munsi baramaze kwambara umwambaro wa gisirikare ibi ni ibintu twavuze meant for kuri BF yego ibintu twama twasemereye none vraiment mwemere haje mukinda ngo agafa kaburiwe niki impongo ni abarundi mwemere mu bimpongo vraiment mupfe mwaburiwe Regis sinzi ko wengenda kakanura amaso nataka vraiment munudishe Burundi bamudishe Burundi ama umva leta ari karagwanya bari bamutwaramo umva icabona cyo mubera kiza gusumba nuko bamushira ya leta yabona yamugwanya cyangwa musubize Kampala ya Jab ibintu navyumva twarabivuze muri Uganda hariho igisiti bariko baraforoma twarivuze mungu wa Museveni hariho abarundi yariko ararokrita bakababesha ngo nukubashira muri systeme yiperereza ku neza y'umutekano wabo abenshi baratwa muri Kongo za Ituri barasubira inyuma abasubiyeyo byagenze gute ubu bari he mwebwe muri Uganda muzompereza amakuru bari muri Minembwe kandi twasemere nga kuri BF ati bene wacu kanura ugurura amaso abo bantu nta ciza babaronderera ubwo rukundo Ubuganda bwogira bwo gukoresha abarundi perereza ku gihugu cabo gova he ubwo rukundo gova he koko ntabwo cenzo bareka ariko barakwiye kuba bashiramo ubwenge bazabasha mu bwenge niba biri clear gute umuntu nk'ibyo nyine hoje kuvuga abantu 8 gute wowe ufise visa muri passport yawe mu nyuma ngo ntago ngo Burundi ntago ngo nukurira mu Burundi ngo ugomba kurira mu Uganda nze ageni baza yuko ahubwo bagiyeyo babizi reka ndabifata uko hama bashitse bakabona ati ibino bintu je gufata inkona nze noshobora rero kubera ntavyo baba bazi musanzwe impamvu muri Rede Tabara bariko baragira isheke bariko binjizamwo abagwanyi ku nguvu abasivili batabishaka batanabikunda mugabo kubera gutinya ko baca babica baremera gufata izo nkoho bagahaguza inyigisho za gisirikare iyo rero baronsa akaje ko gucomoka bari kuri front bode bagenda batwaye n'inkoho yabo bakirometa niyo sheke Rede Tabara iriko iragira kuko ntushobora kunyumvisha ko nkaje musasanguze bombesha ngo nje kuri indege mu Buganda hama nkagenda nkaca nisanga muri Rede Tabara none ugira uti ndajinyika nkajaho mugabo umwanya wose ndahamara nguma niga uburyo nshobora gutoroka uburyo nogenda abandi hahandi wanashaka bashobora no kujya kuri front ugasanga bamwe bo muri abo bahindukije amakano yabo bariko barasaba ni wabo bari kumwe kwera babatwe mu bintu badashaka badakeneye batiyumvamo rero abarundi muri ko murahendwa
esi rutubu abeze cyane guhendwa nabari Nairobi na Kampala wana uriya muhungu yagiye Imana yarokoreye Kampala akagaruka mu Burundi yambwiye ngo je ngo nibaza ko badushaka ku imiti yo kuduhurika ntisiniyumvisha jewe nanje ingene navuye ngahe Bujumbura kandi sanzwe nkurikirana BFO nkaza kwiro turuva ngeze i Kampala ngo ngiye kurira indege intwara i Dubai sindavyumvisha siniyumvisha ingene bandungi kandi ngo bakurungikira itike ndege ntibayukatishiza ngaha barayikurungikira siniyumvisha ingene bandungi itike ndege sintuma abantu ba verify bandaye ko itike ndege ari ukuri nza kubiverifya ari uko nahatswe yamaze ngorane reka twibandanye nzira muzisanguzi tubandanye ku bintu ko biravugwa hano wacu nyine mu karere wanashima kuri bamwe bazabanga tuvuga ku biko biravugwa hano wacu mu Burundi hariho amakuru ndiko ndumva donc y'amajambo yongeye kandi menshi ngiye kuba hagati y'u Burundi n'u Rwanda nikigeretswe ko rero u Rwanda donc gongereje abasirikare benshi ku mipaka yegereye donc mvuga ko yegereye hano urubibe rw'u Burundi yegereye afu ubutaka bw'u Burundi nka Cyangugu Rusiza canke na Bugesera ibi bintu sinzi ko bamaze kubyumva est-ce ntumva neza yuko hano hamwe akantu cy'isangutse ibintu bizodusiga amahoro bene ibintu bizodusiga amahoro kuko twe turinzwe n'Imana afete ibi bintu ndabivuga gute bifitanye isano n'uruhombo u Rwanda rumaze iminsi ruriko ruragira ku mirongo y'urugamba. Hari umunyarwanda twari ko tuvugana kare yanasekeje ahubwo yambwiye ati Musesanguzi uri mu bantu mu by'ukuri nizera ko bavugisha ukuri kandi badabesha kandi no mu bantu nizera ko baronka amakuru cyane byihuse ndashaka kumbwira ibanga ririko rituma abasirikare b'u Rwanda muri Kongo bajyama bakomeye bakavyuka bafuye batigeze barasana kandi ntumpishe ubwo abarundi ntimuri ko murakoresha imyuka mibi yo kwica abasirikare b'u Rwanda yanasekeje gose na umva ubwo butumwa bwanasekeje pe afata u Rwanda ruriko rutakaza abasirikare benshi mu nzira nyinshi kandi bataziga abantu nuko batariko barabikurikirana neza cyane ubundi n'abatangazamakuru mu Rwanda basigaye baronka inkuru yo kuri fro bagatamba ijya nkuru bakayidodereya bakayifonda ko n'utundi tuntu twinshi kubera iki nta makuru bakibahereza ntibakironka umwanya wo kubaha amakuru bitewe n'uko abasirikare babo ntibakiri ko baragwana. Ibi rero biriko biratuma n'intambara y'umunwa batakishobora. Ibi vyuko abasirikare b'u Rwanda begereje ingabo zabo hafi y'ubutaka bw'u Burundi. C'est vrai. Ubu ntibazegereje bazongereje kuko zari zisanzwe zihari. Mu bisanzwe aya marokarite yose wambwiye wanashaka za Rusizi Cyangugu usivye hariya mu Bugesera hasanzwe hari abarede tabara wanashaka na base militaire de tabara isanzwe iri hano hafi muri Rusizi niho isanzwe iri. Rero sinzi nimba biketse ko rede tabara ishobora kubagambanira barungitse ingabo za RDF zegera umupaka kuza kuneka barede tabara. Bari basanzwe bien sûr bafite abasirikare b'u Rwanda bamenyereza barabazane n'abamercenaires babamenyereza babigisha kurasisha imbunda nini babigisha amataktike atandukanye mugabo ku bwinshi RDF yahiganije abasirikare ku bwinshi kubera ubwoba bafise. Ubundi yambwiye ati burya ngo batinye ijambo nyene icubahiro yavuze ijambo ryoroheje mugabo kandi remereye cyane. Aturinze ubona umuvyeyi avuga ijambo nkarijya uri umwana ugomba kujugumira kabisa. Yaravuze ijambo ngo ico bazotuzanira ico ega nimwe mu kindi bivuze ngo muraduha ati kuko muzanye mbana nyene cyo yaravuze ati niba hitangwa amahoro nukwituzo yabaha nta kibazo niba tuzanye intambara naho tuzovyakira uko nyene. Bivuze ngo rero bobo barazi ko atamahoro biteze kutuzanira kubera ko bari ko bamenyereza rede tabara kuyirungika mu Burundi kandi uje bazoyirungikamo bwose ni intambara bazoba bazanye mu Burundi. Ariko ikindi kandi
nemeza ko kinahambaye cyane gusumba cyatumye begereza abandi basirikare benshi hafi y'ubutaka bw'u Burundi bumvise yuko muri Nyungwe ibyatsi byagize ibyatsi byanyeganze ubwatsi bwikumye sinzi nimba hari ibikoko byaturutse ubyiruka ubwatsi bukanyiganga kandi byabakanze pe kujya kubakanga rero byatumye bishika bavuga ati bagabo tabona ibintu bajya umenga bigiye kumera nabi ni murabe mwegereze ingabo hajya hafi y'umupaka nk'aba abandi banka kumanuka ati nimugere namwe genda namwe mu byirabe naho twebwe ayo twabonye arahagije nta mpamvu yindi yuko twoshobora kwigereza ko isomo twararihawe haro niwumva yuko abahungu bari muri Nyungwe mu by'ukuri ntabwo bari ko baravyorosha nubwo hari agacerere katagira uko kangana muri Nyungwe je le répète nubwo hari agacerere buriya abo message yega bo barayihabwa kandi barayironka hari bitendo bajya abahungu muri Nyungwe bariko barakora bituma abantu benshi batabimenye batanabitahura mugabo abo byiga ubutumwa bariko baraburonka turetse n'ibyo hari n'undi butumwa buriko baratangirwa muri Kigali bwa babashumba bariko baburonka ku bwinshi hari umuturage twavuganye arambwira ati mwebwe numva mushikiza amakuru y'iwacu mba numva umenga muri ko muyashikiriza nk'inkuru ni muyashikiriza nk'ibintu bihari tinyamuneka nimuze mubivuga neza muvyeruye kuko nukuri guhari nanye nabwo ushaka se dufatika mu tubicapa tubigire gute no tubicapa abantu tubereke tubikine mu marerese abantu bavyumve tukwe turavuga uko dushoboye sivyo mu Rwanda mu by'ukuri ntabwo ibintu byifashe neza ntashize ingufu ntavuze cyane ku by'intambara wanashaka kwa kubundi intambara narabisobanuye neza ejo intambara s'amasasu gusa magara cyane ku bintu by'imibereho mu by'ukuri kibazo cy'imibereho mu Rwanda gitera kiremera cyane abanyarwanda batira baremererwa cyane n'imibereho gufungura ni kibazo gufungura mu Rwanda ni kibazo pe kubaho donc babayeho bwa buzima bw'uyu munsi kwa kundi batwenga muri ya myaka ngo umurundi abonye yaramutse ngo ntamenya kubwira umunyarwanda uyu munsi abonye yaramutse ntamenya kubwira nukuri pe mugabo nkaca mbabazwa kandi nkababazwa rwose n'inyigisho mbi bakomeza kubahereza kandi benshi bakazakira pe bakazizingatira bene ikintu kiriko kiratwica hano mu karere ni ubutegetsi bubi batuzanamo inyigisho z'amacakubiri zo kuducanishamo ubundi ugiye kuraba hariya mu misozi uzobona umutamakazi ariko agwana no kurondera ibijumbu byo kugaburira abantu mu by'ukuri uriya ugiye kumuraba neza ukamucunguza neza ujya nta kibazo afite na mugenzi we ngo nuko ngo afite amazuru ngo atameze nk'ayiwe ibibazo ntabyo baba barimo mugabo aba bavuye hajya ruguru akaza agashika Bujumbura akabona ahantu yicara hari climatiseur arose umukate n'uwundi yiyumvira ingene azoguma aronka wa mukate ataca umukuye atarusha agaca abona kumenga solution yo kugira ngo agume aronka umukate nuko abantu baguma batemana agaca aguma gwiza imitwe y'ingene abantu baguma bacana imitwe batemana bicana bajyarukana nayo ubundi hajya rugura abantu baba bibaniye neza ibi rero batuzanamo ngo abarundi bagomba kubica mwebwe abanyarwanda babahora ko muri abatutsi hini imbuto mbi cyane ndi kabisa mbi cyane mu bundi n'abatutsi bahari kuki abarundi boja kwica abatutsi bo mu Rwanda nimba bafite inyota yo kwica abatutsi kuki batukwica abatutsi bo mu Burundi c'est ça mbeho abo barundi badaja kwica abatutsi bo mu Rwanda n'abahutu n'abatutsi ni konzi gisika yacu Burundi gihurikiyemwe bose n'igipolisi izo nyigisho mbi mw'abantu mwe nimuzitera umugongo ahubwo nimwumve ko mwoja mu rugamba namwe rw'iterambere mwumve ko mwoja mu rugamba rwo kwikura mu bukene nayo kubahenda ngo murabane ku mazuru murabane ku mirenge wapi iyo kate ntabwo ikijya kabisa
abandi bavuga ngo ntigifatiswa abakiyihendeshwa n'akazi kanyu. Ahubwo reka tubandanyirize nyine hano mu Rwanda musesanguzi aho numvise amakuru avuga ko yuko ngo ujeje ingabo zigwanira hasi ku butaka yakoresheje inama atumiza ko abahoze ku rugamba. Ayo makuru naronse amakuru naronse aya makuru Elvis Sibomana yanditse ngo i Kigali bido y'amazi igeze ku mafaranga 300. Amashanyarazi ntakiboneka nk'uko vyamye. Ubushomeri mu rubyiruko hajya nimba 100 by'amanyarwanda binga hajya yavuze ngo wa mukobwa yavuze gute gatereye ngo umurundi ngangahe $100 apana $100 yego yavuze ngo avuze amahe 100 by'amanyarwanda bingana umuriro w'amarundi niko yavuze yego none amafaranga 300 y'amanyarwanda mu manda acabangahe acaba 3,000 cyangwa 300 3,000 nukuvuga amafaranga 300 acaba 10,000 ibihumbi 10 mama we yewe karabana Imana bafashe vraiment Imana ibarengere. Ntabwo tugomba kunezerezwa n'amafuta n'ibihe bibi abagenzi bacu bari kubarabamo. Imana ibarengere pe. So ivyo rero warubuze Benita ni ibintu bihambaye cyane n'ukuri pe. Ubujejwe igisirikare kigwanira hasi yarakoranije inama akoranya ingabo z'u Rwanda mugabo batumiza ko abahoze ku rugamba bademobe abakukuruke mbere wanashaka muri yo nama banasabye ko n'abana guhera kuri 14 bafise igihagararo yuko nabo nyine bashobora guhabwa inyigisho za gisirikare. Nukuvuga ibi byaje kubera ko babonye abasirikare b'u Rwanda bariko baragwana urugamba muri Kongo basa nabaheze. Beni intambara ya Minembwe yabananiye. Aka kantu kumve pe. Intambara ya Minembwe yabananiwe. Kandi uku kubananira kw'intambara ya Minembwe naravuze ko intambara bakabona Minembwe bahita mu ntambara Minembwe ikabavako bumve ko kapitali Rwanda ariyo Rubaya nayo izo bigiye gutakara kazoba kababanye kazoba kababanye pe bumve ko kazoba kababanye ntibibaze ngo bazogira defense muri Goma na Bukavu ahubwo abari za Masisi za Rucuru n'ahandi hatandukanye aba bazoza biruka gutabara mu Rwanda niko bimeze aba bazoza biruka gutabara mu Rwanda. Niyo mpamvu ndakubwira nti intambara ya Minembwe yabananiye. Kubona intambara ya Minembwe yabananiye uyu mugabo ajejwe intambara zo kubutaka mu Rwanda yahamagaje ega nuko iyi nkuru wayitubije yahamagaje ngo abagwanye intambara za fare kuva kera bakukurutse ahamagaza n'abakiri bato ngo baze gutabara u Rwanda kubera ko u Rwanda rugiye kunyagwa. Aka ukumve rero bivuze iki aba bose nabagomba kwegeranywa nabo ngo barungikwe muri Kongo. Aba bose nabagomba kwegeranywa kugira ngo barungikwe muri Kongo. Niyo mpamvu rero iyo tuvuga ko Rwanda mu by'ukuri ibintu byabageranywa Ndabaga nibavyumve nyine ko byagenze Wandabaga nibavyumve ko byageze Wandabaga umuntu wese ari mu Rwanda amenye icyo gukora. Umuntu wese ari mu Rwanda yumve ko igikwiye ikimubereye agomba kucamana mu bitekerezo na hafi yiwe kubera ko sinzi ko wabonye twarashikije inkuru y'abasirikare b'u Rwanda baguye ku butaka bwa Kongo ko inzuga bihereje abantu bafita mineneko. Sinakwetse amafoto y'abafashe mu Rwanda baboshwe abaziya nzoga kandi kiyo waje ntacuzi bajya n'abazihereza ni mu bavuga ngo izi nzoga ziriko zirahingurwa kubera inguvu za FPR Inkotanyi. Ati FPR Inkotanyi yaduhaye umutekano iduha n'umwidegemvyo
wo kubaka inganda tubona ubumenyi mwaraburonse inganda mwarazikoze warabihindutse uyu munsi FPR Inkotanyi irabahindutse barahindura indirimbo se yo kuvuga ko FPR Inkotanyi ishoboye nama nabivuze abarundi bene wacu biditse n'inkotanyi mwoshaka mwoza murigira no kuri ibi FPR Inkotanyi ihemba urupfu abayizi barayizi FPR Inkotanyi mukorane uko umva mukorane ibikorwa bingana gute kose tu itegereza kuguhinduka baguhemba urupfu nta kindi niko bameze aha rero tukiri ngaha kuri iyi nama yabaye tahura ko kurundi rero gute iyindi mvugo novuga mu by'ukuri niho nyabwoko riko riteba koko ni genocide kuba batumijwe ko kandi ni Beni sanguzo ntavuga ibintu yaye ni genocide ikirakorwa Beni none tutimagine un pays igihugu kidafise ugwaruka ubu kigomba gukorana na biblioteke igihugu kidafise ugwaruka igihugu kigiye gufata abatama n'abatamaka abasaza bagwanye urumva baja mu zabukuru baricara kigomba kibasubize ku rugamba kugira baze kurugwako ico gihugu cumva gute erga genocide abantu benshi genocide batabana bibene quand on parle de génocide abantu bumva vya ethnique hutututsi no genocide yo gwaruka bagomba guhonya ugwaruka mu Rwanda none gasha ahantu batanga guhamagaza abana do 14 ngo bagende kwigishwa ibya gisirikare bajanwa muri Kongo yose genocide Rwanda yuko rakorego mu myaka iri imbere rero uzoza gusanga bije gukwega induru ndiko ndabona abarundi n'u Rwanda twabaye amahasa b'amaraso yego pe bamaraso duje amaraso apana no mama bondi n'abanyarwanda turamasa turi impanga sasivre bijya Kagame yavuze nivyo ariko Burundi ko ndabona abandi n'abanyarwanda twabaye amahasa huje amaraso pe tugiye kuza turana abageni gusumba uko byahora ndakubesha none iyi misore y'abanyarwanda ikiyatwaga muri Kongo titimagine batwara imiso abakiri bato batwara abasore cyane paraporo inkumi none bajye bashikabo bazongurwa nabande tuzobatiza ntangorana abarundi ko tutagira inzigo niki bazobarongo mugabo bakongomani kubera imyaka iminyani ko bamaze babagira ko genocide sinzi ko bazovyibahuka ntabyo nibaza rero ibi ni ibintu twakagomba gusembera mu by'ukuri tutanagomba no gushyiramo fanatisme ibi ntabwo tugomba gushyiramo fanatisme mu by'ukuri wa musore uri mu Rwanda kandi rero ikibabaje ntacutse twewe dukunda gusembera tubwira abarundi bacu ko ariko barahendwa guko abarundi bahendwa nuko n'abanyarwanda bahendwa yego ntiwabonye ko no mu Rwanda bababeshe ngo hari abaguzi atunga bakeneye kubaha imitahe ngo baje kwiyandikisha ku mirenge kandi ho biri officiel baje kwiyandikisha muri leta baje kwiyandikisha muri leta ngo abaguzi atunga babatemwe imitahe bagaca batwereka urukundo maskini ya Mungu ngo abarundi ngo mufise amapasiporo muyandikishe tubapasira ubuzi birababaje reka tubandanye musesanguzi ubwo andibaza ko ntagutiriye mu ijambo naco bacumwe umwanya wo kuja kuraba ibyo bagenzi bacu baba tubaje canke se nk'inyunganizi batanze ariko mu kubandanya ndabasabe tukore like kuko like ziracari nkeya cane ndabasabe kabisa tuduze like mwamaze kumva inforo y'ikiganiro nimba bagikunze kugira like ntaco bitwaye ko biri mu bintu bituneze natwe tubonye ko muriko murakora ibyo natwe turiko turabifuza reka tubandanye rero ku mirongo y'urugamba musesanguzi mbwa tutaraje ko neza nifuza ko uduha amakuru kuri no modoka yafashwe iyuzi ibigwanisho muri Hokatanga neza cyane yari Hokatanga n'intara so
nimba hariho igihugu mu by'ukuri gifise ingorane mu bantu bakibamwo cyane gusumba ibindi, Congo iri number 1 vraiment. Yego vraiment. Congo iri number 1 mu bihugu bifise ikibazo n'abantu bakibayemo. Ibi uvyibuke Beni kankiyi yarabaye okay. Kankiyi yarabaye aha muri Ruvungi. Aha muri Ruvungi yarabaye aho bazanye amakamyo bavuga ngo ngagiye muri Uvira, abazarendo baranka pe, iyi ntabwo iza kurengana ngaha tutayisatse. Baza gusanga yuzuye ibigwanisho, ibisinze kuvyibuka. Kandi si kamyo imwe yafashwe, zari nyinshi, zari zivuye Bukavu. Aha rero muri ho Katanga vyabaye nk'uko nyene. Ho Katanga neza na neza muri territoire ya Kasenga, muri ho Katanga hafatiwe hafatiwe kamyo yuzuye ibigwanisho. Ikamyo byavugwa ko yari ivuye muri Lubumbashi, bikaba bitarashobora kumenyekana aho iyi kamyo yari igiye. Mugabo ikibabaje cyakoretse, mbabare mvuge ko kibabaje kuko ni wacu mpanda kibona kandi kirambabaza pe. Haciye hari umusako uteye ubwoba, barasaka mu gipolisi, barasaka mu mihana y'abantu, kandi umusako ubonyene nk'uwo uca wongera uzinduka uriko uraba. Akasinzi ko kumva ni kubera iki muri bino bihugu byacu tutihutira kwikingira, turindira ingwara ya tukagwara hama tukivuza tuzitira twamaze kuboneka. Iyi kamyo yaciye mu ibarabara rizwi, hasanzwe hari n'igipolisi, irarengana iza gufatirwa hariya muri Kasenga, muri territoire ya Kasenga. Aha ntucubona yuko akagambane tujuru gakomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Ibiro byateye wanashaka no kutumvikana imari amatati hagati y'igipolisi na FARDC bamwe n'abandi, sivyo? Nkababazwa n'ukuntu gushika magingo aya ntararonka inkuru yuko abapolisi bose bari ku mabarabara batarabo. Birambabaza cyane gose, birambabaza pe. Donc ushaka babo none wowe ubisobanura gute? Police de roulage, abapolisi baje gukinguza nuza mu mabarabara, babandi bakibaka imodoka irahaciye yikoreye ibigwanisho, kamyo yuzuye, hama ugacurera amaboko atari mwafashe ngo ntavyo namenye, ubundi baba bajejwe iki? Ibi rero ibi ni wacu birahari, iwacu birahari. Umushoferi araza ayashikira abapolisi ngo ndihuta mu mbabarire, nimba muramusabute ntavyo nzi, ukabona ari bandandirije kabisa. Waba uciye mu mudugudu afise karanga muntu sinyira konvaire gusa, je nta karanga muntu ufise, ubwo mushikira abapolisi uhagarare mve mwakiri kare. kandi gakonvaire agabwira shoferi hagarara uyu muntu akaranga muntu afise avemo, ntakuzi yuko utari umwansi w'igihugu. Urahagaze ashitse ku bapolisi, arabarenganya na sinyati y'amari umuntu urukije adafise ibyangombwa, ngo mukora ko amatohoza ageze imbere arakurindiriye, uraje ure kandi ya modoka murabandanije, mugeze ahandi hari abapolisi ni wakwibukije ati vamo najya bimeze uku renga. None mu by'ukuri aha koko tumva dukunda igihugu cyacu, tuvugana ukuri. Ibi vyabaye muri Kongo ni wacirega byohaba. None ko ibi ndabizi no ngahi wacu kabisa. Udafise karanga muntu ubwira ko vuba imbere y'igihe, ko vuba nakanga muntu ufise imbabarire ugomba none muntu mubizi n'abadukikira baze muri commentaire bambeshuze muri ko ndabesha. Iyi ni ngendo mu bihe turimo yakagomba guhagarara, ahubwo avuze ko adafise karanga muntu wagomba kumwemera ati yego ndabikora. Ugwacu sinyira abapolisi ujya umuntu yanira amakenga n'akaranga muntu afise ni mu musaki. Memusi ivyuyu nagoye, ahubwo inkozi z'ikibusa zifise amakaranga muntu
yemewe cyane gusumba ayabenegihugu ubu ni hatari inkozi z'ikibi ziba zifite amakaranga muntu yemewe cyane umva umupolisi nayiravye nta namakinga yigirako namba bazikura he je ne sais pas ibintu byaba muri Katanga byerekana ko mu by'ukuri inyeshamba z'u Rwanda zirafise ico zigomba kugerako même si turiko turabona muri Sud Kivu na Nord Kivu zacitse intege zajonjogoye mugabo ama infiltration barayabandanya atandukanye kandi niko babikora babanza ibigwanisho mbere abagwanyi bakazogenda nyuma babisangayo bakazavuga ati gutore aha naha niko basanzwe babikora rero ahantu ngire gito canje cundi cumvire abarundi mu by'ukuri tuhagabire kuko turi mu bihe bitameze neza turi mu bihe natwe dushobora kwisanga mu by'ukuri turi muri kabagende kabisa sawa no koreka twibandanyize mu sisanguzi tubandanye rero n'amakuru ariko avuga ku mirongo y'urugamba tubandanye hano muri Haut Plateau aho M23 yagaragaye muri Rugezi ngo gahunda niyo kugira he muri Minembwe muri Rugezi je naho ngereresi y'abazarendo wazarendo bari muri Rugezi bari ko bavuga ati nous allons jusqu'à Minembwe niho tuzorira break tugiye kurejwanya abandi biwacu bo ni message bari bashatse gutanga ikomeye cyane kubera ko ubwambere bari bashatse kwerekana yuko Rugezi bayifise 100% atamakenga bashatse kwerekana ko birukanyisha amba z'u Rwanda muri Rugezi kandi barahabiciye benshi pe uziko mu bambere batangiye kunywa kagacupa barungikwa na Sebuja Kagame baguye muri Rugezi kabisa baguye muri Rugezi kabisa abambere babiye kaye gacupa bageze muri Rugezi batera usasu ahubwo yumva banda gutera inkuru akabiga twenga nkakeza inyeshamba z'u Rwanda ndavuga M23 twimareho na RDF ariko n'abarundi kaye gacupa bamwe n'abandi baragahonjeje bo muri ditabara kubera kaye gacupa uburyo kahindura abasazi bageraho barasa drone na Kalashnikov aho na drone gafata gashira kuva kayirasa nk'abantu birabode cyane ayabona sukwe gatura Kalashnikov kayirasa kubera kagacupa bahindutse ibitwengera abarozi wazarendo nabo sha yarabishe iracana bica pe nukuri iracana bica kubera ko basigaye baja kuri front ataribo bari nyuma y'ivyo bari nyuma atabwingi bafise mu bisanzwe bari gukoresha n'akaje gacupa bibona ko ari batane bibona ko ari bajaki cyane ku rugamba bagasa babibona nk'abavyeti babibona nk'abavyeti kabisa agabiga twinga nkakeza vrema rijya cupa ryakoze ibara muri Minembwe bakubiswe hovyo mu bice bitandukanye za Kipupu barabakoreye za Kimete reka za Kibanja hajya hose barakubiswe ari utubwana za nguvu baza biratana hageze aho b'abafaransa babwira ati genda mu position hanaka bagaka no kubarasa ahubwo timwe mutubwira iki tehabwe niko tuba amategeko no mu mutudo amategeko ko yagacupa ngora gacupa kazabagirira nabi ngora reka twonenze n'amakuru yacu ku bivuga mu Musanguzi hano muri Bunje territoire ya Karehe aho waza yakoze dawa kabisa inyeshamba za RDF zahaboneye ibara kabisa bo muri Bunje naha nyine bariko bagerageza kurasa amadrone intambara y'uyu munsi yahinduye isura muri Bunje muri Bunje novuga ko ibara ryaguye hari ku munsi wejo hari ku munsi wejo vendredi aho merci beaucoup aha muri Bunje ejo abahungu ba Kagame bashatse kudeborda d'abord Bunje iri muri territoire ya Karehe
muri territoire ya Karehe hejuru mu misozi muri Haut Plateau nako RDF yaradeborze ishaka donc waza ize gusanga iri kumwe na RDF donc niko operation yagenze mugabo aya makuru waza iba yayasumakuye kera bugica ikiza kubatega donc ijya pa avance ijya kubatega bagenda bakubita imitwe ku buhiri bwa Wazalendo n'ubufundi batetse bagenda donc ntibitoze kare urazi ugomba kwitaza ngo simbe uwo sinzi ko wagize byo gusimbura kiramende urumva hari kutaturapa pam ugaca usimba rero kuri pa ya mbere basanga wazandarihiga nje kwita batira kubitana ya kabiri na gatatu kubita imbwa hewe irabakorera ko nyuma ababibonye bari ropriya n'agashavu kenshi baza kubwira abashefu bati yamara burya batunyaye benshi bahaguye nuko baca rero bafata bya bibunda birasakure amamordi akananje nakamenye umuvugizi wa Wazalendo wa FARDC yavuze ngo ni mortier ngo 80 metres nakumvise kabisa 80 metres iterenze ngo 80 metres ngo baracucagira no muri bunje ibisasu mugabo comble de malheur byishe abene gihugu batatu aho harimo umumama umwe n'abana babiri mugabo urumva ko kwabaye kwimarishavu kubera ko abasirikare babo barahaguye ku bwinshi pe barapfuye ku bwinshi baca nabo bafata ibisasu bacucagira mu bene gihugu aha rero muri bunje iyi nkuru yahiza gusa neza na neza naho rero nuvuga ko ibara nyabuneka ryaguye muri Rumbishi apana Rumbishi muri Karehe Rumbishi muri Minembwe muri Rumbishi ibara niho ryaguye gusumba ahubwo muri Rumbishi Wazalendo yubiriye inyeshamba z'u Rwanda iribundura irababundura bimwe byiza by'abantu irabashishura fresh hanyuma aboje gutabara bavuga bati ibara ryamaze kugwa tugiyo natwe bo tugira nk'abandi kabisa ubu basigaye batinya waruzi bacavuga bati baba bacu baba tara bacu karutere ibisasu tubanguranye ndafise resibe nayikoretse buri oya resibe baca kubita ibisasu hano muri Rumbishi Rumbishi hapfuye abantu benshi vraiment benshi ubyumve benshi kuko mbona ireresi abazarendo bayifashe ikibiriraho ibintu bikiba ubona nyine umuntu kabisa birasubiye kubera didimu kukuntu birabaje cyane donc urumva bariko bakora ibikorwa by'ubwiyahutse kumva ko ahantu hari abagwanyi babo abantu biwabo babuze ingene basohoka aho kwitanga ngo baje gutanga umusada barabe ko babarikipera bavuga bati nta kundi two tubaheba tukabebana n'abandi bapfa gucucagira nk'ibisasu aha muri Rumbishi niko byagenze numva rero yuko intambara yabananiye kabisa kwenda mbere ntaco bariko barashabokora ubu bariko barondera ingene bashobora kuyisohokamo tu ariko hari amakuru batubwiye kare y'umukuru w'abasirikare baganira ku isi yatumije ko abasirikare ndetse n'abahoze ku rugamba bakukuruke none ko bariko twumva ko bariko bagwa ku mirongo y'urugamba ari ku bwinshi n'abajye baramutse baza kugira ku mirongo y'urugamba eske intambara zohera uko bose baheze mu Rwanda canke no amfite Kagame yaravuze ubwiyo kazopfa Rwanda sivyo azopfa Rwanda afete ari kurondera ubu wakagamagejeje ari kurondera ingene ashobora kuva muri Kongo ndavuga gute nkaho ari we yikuyeyo urumva ari kurondera ingene ava muri Kongo nkaho ari we yikuyeyo kubera iki uburyo reka mbwa kimbwa yafashwe amaboko imbwa yafashwe amaboko imbwa ifashwe amaboko rero ntibigitambuka kwazi kimbwa igendera ku magurane wafasha imbere aho yitwara ntigenda Kagame yakubiswe yanyawe umukuvuga ubu bamutwara aho bashatse
nta hantu washobora kuba yogaba igitero ngo resiste, nta ngabo afise. Ni ukuvuga bajya abasirikare bari muri Kongo nta cyizere kibafitiye. Sinzi niba atabafitiye icyizere kubera kajya kayoga basomye ko ntavyo nzi, nta cyizere kibafitiye. Ni ukuvuga ari gushaka ingene arunke basi bashasha arabe ko bohindura ibintu, ko musaba imwe basi kugira iyindi mbono, novuga yohereza iyindi mbono iyi front line yo muri Kongo, sino byamuteye kwamazi kabisa. Ariko wari watubwiye yuko muri Kongo akagwanisha bano ba M23 bano ba plutôt aba na RDF rigwaneho, utubwira ngo bajya nabakukuruke mba ntihenza, tubwiye ko kari bajya basirikare bakomakomeye atabajyana ku mirongo y'urugamba bagomba kugira ngo basubire kuba borinda igihugu na gotego. None hamwe twavuga ko ubu rugamba ruryoshe kubera ko ruriko rugwana bene go wowe atahuye kari bande ubu harwagwana bene urugamba watahuye kari bande. Erego ubwa mbere bajya yarababika ati mwebwe ni murinda u Rwanda. None aba yarungitse abonye bariko bamigwa bunguri yaca gumareze amaboko yagenda tura kamwe. Ubu bageze aho rero nabajya bakukuruke bose abatamana abashaje ababwira ati amara hageze ko mutabara u Rwanda. Ni ukuvuga igisirikare de reserve nicageze kwikorako hageze ko mutabara u Rwanda. Mugabe ikibabaje nuko bariko bagwana intambara y'amasasu aho basi no kwigisha bene gihugu ingene bugwana intambara y'ubukene. Iyo tuba yigisha n'abene gihugu yo kugwana intambara y'ubukene byo babiza gusumba bagire kwicwa n'amasasu bicwa n'inzara. C'est dommage. Nifuza ko turangiriza ku kintu gakuru muzangoje. Aho numvise ko u Rwanda rwatangiye gushinga ama antenne muri Kongo, muri Goma n'ahandi hagiye hatandukanye. Sinzi kana makuru wayamenye, ngira ngo amakuru cyane wayamenye. Ndazi cyane. Ubundi abantu bariko babyinterpreta ngo ko Rwanda hari ibikorwa ruriko rakora ku butaka bwa Kongo nk'u Rwanda. Bisobanure ko burya balkanization ngo yamaze kuba romba. Bisobanura ko ngo balkanization yamaze kuba kubera ko uri mu Rwanda gutelefona Goma, gutelefona Bukavu, gutelefona Masisi ukoresha carte se munyarwanda kandi amanite yandi nyene nta nubwo niba iri muri roaming. Mugabe cyongiye kuvuga n'igiki Beni hariho amabanga abantu benshi batazi kandi bakagomba kumenya. Mu by'ukuri u Rwanda rwari brandinze yuko ari igihugu gikomeye cyane. U Rwanda rwarirase ruri kwita mu gatuza yuko ari igihugu gishoboye gifise ubushobozi. Kubwiza ukuri u Rwanda nta bushobozi rufise bwo kugura n'imbunda rubura ntazo. Utireni ziyamfashano gusaba bijyanye unyumviriza neza uvyumve neza. U Rwanda rwa Paul Kagame nta bushobozi namba rufise bwo kugura imbunda rutura usibye zijya mfashanyo ko barahabwa, kuko iyo ubwo bushobozi barabufise menya ko Kivu yose bari kuba barayigaruriye kera hagitwara Kabila. Kuko Kabila ni umuhungu wa Kagame, ibi ntawe utabizi. Kagame niwe yamuhaye igihugu, niwe yamuhaye ubutegetsi. Mugabo barabonye yuko baramutse babikoze ntibokira abenegihugu b'Abakongomani, nibo bakira. Ubu rero kubona Kagame ariko akora bino uyu munsi ni kugira ngo mbikirere sawa. Yes, ni sawa. Nukwereka abantu uko bakora icyo bashatse ku butaka bwa Kongo, kwereka abantu yuko Kongo bamaze kwigarurira. Mugabo mu by'ukuri u Rwanda nta bushobozi namba rufise bwo kuba bwo kwigarurira na territoire nimwe ya Kongo. Ni bimwe twasobanuye kenshi. Buri iyo ubonye imbwa iri hejuru mu giti menya ko ari umuntu yayurije. Nabo rero ubwo barazi yuko nubwo bo bahereza izo nguvu zo kwigarurira ubuce bwa Kongo at any time barashobora kuzibaka, kandi bazibatse byo babera bibi cyane gusumba, kuko revolution y'Abakongomani bozana yoza kudestabiliza n'u Rwanda. Rero bibakora babikora mangeze baratinya, kuko u Rwanda hatabaye Union Européenne, hatabaye ibyo bihugu bigize umuryango wa OTAN n'ibindi, u Rwanda ni rien, kuko nabo bujya butunzi bujya butari ba muri Kongo babudendaza muri bijya bihugu. Rero bijya bihugu yose bafata ivyo bihano nta n'ubutari ntabwo kwakira.
urumva kwanza twega tutagonakira nta naho bobwimba nire ko hajya hose haca bari sekurize ntawo bukura tugiye kubiraba rero Amerika yabafatiye ibihano uyu wenyine yabafatiye ibihano n'ibindi biri inyuma tugiye kuraba rero le vrai visage du Rwanda tugiye kuraba capacité y'u Rwanda rutagira Congo rutagira imfashanyo ya Union Européenne canke yabijya bihugu bigize umuryango wa OTAN. Neza cyane ubwo dukoze umwanya muremure cyane mvesanguze reka dushobora ko tujya muri commentaire turabe ibyo bagenzi bacu bagambye kugira ngo dushobora kwatukoresha umwanya nk'ibibazo abyo dukorera ko cyane sinzi kubona commentaire za mbere duhere munsi kubera yuko nari mbonye yagize ngo umusesanguzi ivyo Pacifique ni nahazwe aguma atangaza ko FDNB baguma bajya injya ziboze biduhe ku muco Pacifique asengana FDNB kujya abona ko bajya injya ziboze ariko umwene wacu David kimwe cyo ngumana kubwira niki sinzi kurigera wumva umunsi numwe Pacifique yanditse inkuru avuga neza u Burundi sindavyibaza ntayo ndabona Joy Post Pacifique avuga ibibi gusa ku Burundi kandi tahura ko Pacifique ari umupromoteur wa Rede Tabara ubitahure neza birete kuvuga ngo FDNB ngumije injya ziboze sanduti ndazi ko madukurikirana hamwe aba FDNB ndabizi pe kandi ndafise n'abagenzi ba FDNB vraiment ndahamya ko ntibari kubura kumbwira ati amara uradufasha inkuru icishe ko natwe kumbuga turabe yuko bamwe n'abandi bo twumva bakatuvugira igisirikare cy'u Burundi gihagaze neza vraiment barafise abafournisseurs barihwa none bori abantu bafurusha injya ziboze je ne pense pas nguvuze ukuri hajya iwabo n'abantu byarabaye twari kumwe n'umuntu atarafise karanga muntu yaciye tanga 2000 kiba ku bapolisi bacha baramurika agira bacha baramurika arigira ivyo byakozwe mwibarabara ingorane ibi ni bintu tugomba guhindura vraiment kandi ubundi ihinduka ribanza ku muntu umwe wese yumve ko agomba guhindura ibintu mu gihugu birashoboka wowe muri wowe uyumva mwihinduka c'est fini n'abandi rabashikako jewe ikarata y'akazi yaratakaye nsigara na photocopy baranse kumpa permis natsinze ikibazo baranka kumfotora baranse photocopy ngo mpawe green card Trump nawe yarugaye immigration ntagirugurura batora kandi ibyakagambane ntibyohera sindabutawe nazi komantire mwene wacu iragize ngo murambe mu mahoro y'Imana bavandimwe turambane cyane ndabaramukije mwese amahoro cyane Elvis yanditse ngo olala ntabyo ntahuye neza uyu yanditse ngo hewe jewe nasanze bujya mu Rwanda nuko intambara naho zizohera abanyarwanda bizobagora kuba bisanzura aho bazoja hose kuko bararenzwe olala ni hatari nabo baragowe pe twebwe n'Uburundi mu Burundi ihere hejuru hera ko hejuru yayo none niba ibido y'amazi igurwa 3,000 amafaranga y'u Rwanda nanje nkaba ndiha regide de 5,000 ku kwezi aho
n'ababanyi badafise amazi bavoma iwanje ndumva nabo bakeneye ubufasha nyambo nafashe abiwabo kuko nabo baragowe pe twebwe mu Burundi nta kibazo dufise erega mwebwe muvuga amazi gusa ibijanye n'ibiribwa byo birazimvye cyane kabisa nyine nyambo nafashe bari aho abarundi nafasha abiwabo. Uyu wiri yanditse ngo ingagi zahunze u Rwanda ziriko ziraza i Burundi nibarindire gato vuba ibyahishuwe birabasohorako kabisa bareke ntibazi ko Imana ihora ihoze kwica abatutsi byotuma abarundi buca bwaguka ubundi bwo kungukira hehe nibareke guhendwa nabo basaza b'abanyamacakubiri bishe abantu bakabagotsa. Jerome yarankose yavuze ati ngo oyanga ibido ntabwo ari jana ntabwo ari amajana 3 ahubwo n'ibihumbi 3 ngo bisigura ko mu marundi ari ibihumbi 9. Ola yatari esheke ya 2015 nubwo yadutwaye perezida Nkurunziza ariko yashize akadomo ku bintu byinshi. Ngo Afrika diside yarungitse ingabo muri Kongo aya makuru ntayo nzi kabisa ntayo nzi pe ariko Bosco abameze nka Regis bazumva ryari imagine hari Uburundi hari ubundi udatanga imburi baramaze ngo umuhana vayo ntumuhana ajayo kubera aba atarabona kabisa niko biri. Turabasuhuje dukunda ibiganiro byanyu cyane kuva nagera kuri runo rubuga nta kiganiro cyanyu nari nasiba ntacumvise. Merci beaucoup nshuti yacu. tuguma tubakurikirana ijana kurindi ariko u Rwanda rugahirahira rugakora ikosa ryo kudusomborotsa kugataka kacu kabasokuru Kigali tuzoca twishikirayo dukosora injavu. Bateri Febre agize ngo ireresi rya Cedric Bangi ryabaye video du jour kuri jewe. Vive le Burundi, l'esprit patriotique. Umuntu aciyumvira intambara mu Burundi amaso yiwe ntarahumuka. Okay. Mwiriwe neza abantu bacu tukunda nta biganiro bikenewe kuko ubwoko bwose buraserukiwe mu ntwaro nimba bazonezerwa umuhutu atagitwara igihugu iyo mihari iraze tugwane. Ngo mukomere bene data tuguma tubakurikirana muhezagirwe mwese Benita Muti imisuko murakoze merci beaucoup musanguze turabakurikirana cyane. Bateri Febre ngo Benita ndakwishure ku kibazo cawe impamvu Cedric Bangi yari yambaye ajya mababi y'ibiti nimba wamuravye neza yari yambaye uniforme za FDNB bivuze ko abakomando barihisha amasura kandi iyo bari mu byatsi bisanisha nabyo. Imana idutabare n'ukuri ntawe wo kwifuza intambara naho woba wanka Burundi uko biri kose twahasize imiryango nihabe ibiganiro hagati ya leta n'imigwi igwanya leta. Nduwimana Desire ngo nihabe ibiganiro n'imigwi igwanya leta. Aka kantu uragashikira Beni ko ibiganiro n'imigwanya leta bivuze ngo nanje igihe nzoba namangaye ndushinga ngo Kalashnikov ndondiramo mpenda tuje mu mashamba ati leta duha ibiganiro.
turabandanya ikirere nubwo kitameze neza kuko tubandanya kugira turangize tugeze mu commentaire ya nyuma. Ngo mukomere bantu b'Imana, hama u Rwanda rukomeza kubemberezwa nk'amata y'abashitsi, bizorangira ngo igaragaje nk'akamana k'iyisi. Turavye uburyo bakomeza kwikirigita bafatanije na Trump ngo bari gufatira u Rwanda ibihano. Inabagize ngo mahoro cyane umusesanguzi, burya Kagome isi yamurambiye, niyihende atanguza intambara mu Burundi, arabe natwe turi mu mahanga turoza kumugwanya, niyihende kabisa. Yego. Batayife biravuze ngo uraberewe uno munsi. Oh, merci beaucoup mon frère. Ego, ariko hari ni commentaire ubona je mbonye commentaire ya nyuma ya batterie faible. Kugira ngo dushobore twarangiza ikiganiro. Bon, nta zindi exactement. Abandi bana baturamukije, ubwo muri rusange turabaramukije. Muri rusange kabisa baturamukije mwese, baramukije batwifuje amahoro. Namwe amahoro Imana abagaruke ko kabisa. Muri abantu bacu cyane. Yes, kuri GL24 bakuramukije cyane mutesanguzi ngo komera. Ni Nadia kuramukije. Ramba. Yes. Ubwo reka tubashimire cyane rero bakunzi bacu, nshimire cyane mutesanguzi kuba yaduhaye no mwanya ungana ukuru, kuko murabona ko atari umwanya muto cyane tuko turayaga. Ndagushimire cyane, nongera nshimira bafashe umwanya bakatwumviriza iyo tugiye tubayagire. Mwese mugiraho muba mwubahwe, mugire ijoro ryiza, mugire n'ibihe byiza, mukomeze kugiraho muba mwubahwe, naho utanga ibindi biganiro.